batubwiye ko yicaye ngaha hasi sasa guys into this situation arimwo urashobora kukuringira na cameraman. Are you ready bro? Bwa bumwe Obelix musaza uri mubiki musaza. Right now muri industry Abuja Flavor novuga twobaza Obelix atubwire hit song ntayo mbona kabisa kuri umwanya navuze abamenyesha makuru biganiro bigiye bitandukanye kandi ngagira uko indimbo yarenze kandi we mushikanye ngo hana bagatumira n'aba DJ nabone akavuga ibintu vyuko nyene ngumva ngo bari byo barundi ntibazi gukora umuziki ngo ugezweho ngo uri ku rwego ngo hari amanorme ngo badakurikiza ariko ndiko ndatangara cyane abamenyesha makuru asigaye baririmba ndiko ndabavuga musigaye muririmba aba DJ musigaye muririmba ariko umuziki wanyu uri he? Ura dushaka aba boss batwereke ikuntu tubaryohera ko mu miduga namanumva indirimbo yanje ndimwibarabara nkumva umuntu anciye kwaguruka ntamena lift ariko nkumva ko yumviza indirimbo yanje. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Abuja Flavor. This is Abuja Hit TV cy'akinyamakuru cy'amakibazana bishasha mvuga muri industry Abuja Flavor. Uno munsi rero twashimye kuja kuvumbura nde Obelix batubwiye ko ari ngaha anye novuga ko ari kumutanga side ari kwa Bright kwa Chris Bright wa mu producteur abikora neza cyane batubwiye ko yicaye ngaha hasi sasa guys into this situation arimwo urashobora kukuringira na cameraman. Are you ready bro? Bwa bumwe Obelix musaza uri mubiki musaza. Obe vipi obe? Unazaleza bro. Chewe jeneva. Unacheka? Nilikuwa na Bright. Nilikuwa na cup. Nilikuwa nasimama hapo. Cheka watu wote. Wapi kweli? Watu wote. Oh yeah. Nikaja kanura kiwe. Wapi na ka Bright nuzije tujya ko ntadufata mu. Ari Obelix rero twashimye kumurondera twamusanze kwa Bright. Yari kumwe novuga no producteur abikora neza cyane ni igikorwa cyakuzanye ngacage. Fo DJ Fo 4 giye 4 aciruka ariko nacira abanyere tuzomufata umunsi urahari obe Fono na yirukiye man fo ko atinya kamera nibi sanga yirabura cyane nkanje none ko ndayiti mu muno yirabura no bari mu boga musa neza ga bro ibyo bintu boga mugabo nibyo corona ni mufata ariko fo mari natanga ibigadi sizi ko ari kubiriki kumubaza fo ncuza jewe gamana umugenzi we oya ndumugenzi ko sindi mu byumviro byo kameme ariko nizere ko ibikorwa ari byo byakuzanye ngaho ego obe kwanza no musi kaza mu gitondo gushika kora no masaha umunsi wari kugenda gute kuri obe umunsi ugenda kwa kundi nyene isaha imara minota 60 ntaca hindutse ko na bintu bw'amachance bwiyongeye ko obe kuri no munsi tarumenyereye amachance ni misi yose tuvyamamwe obe izere yuko ari song shashu je gukora ngaha kwa Bright Bright no muvyeyi sindirimbo ngazo shika kuri 3 ndiko ndakora mugabo pour mama sani zaheze nje gusa gutora yari sigaye kandi nawe nyene nizere ko ari gisaso bro no bizi nduhusha oya agapira gusa gatuye ku ndirimbo imwe weruka gusohora bro yushakiye yashashije nyene shashiri khisa ni umutima ubona nkarema nkumva nuzuyugweze urishugwe rituma singuisha waranyutse niwigera untera amakenga narafaditse sinkinyiganga mu rukundo rwawe ndi mwibenga uri muganga reka tugeza bayita kamashu kurika kamashu bro bo kamashu n'umutego dimo ufata imbeba mu gihe bateze imbeba mugabo rero harabaho umutego w'urukundo nawo ufata umuntu umva umuntu ashobora kuba umuhungu cyangwa umukobwa cyangwa umupapa cyangwa umumama nabyo tuzi ego akamashu twa muko mu rukundo mbe akamashu ko mu rukundo Obelix yarateze nde muri ako kamashu ko mu rukundo bo Jesse nateze umva abaririmbyi hari ukuntu turirimba ivyo tubona ivyo tubayemwo ivyo twumva canke ivyo twibaza je rero nshobora kuba naririmbye ivyo nibaza ntaririmbye ivyo mbona canke ibimbako oya ego beho nibirashika obe agatega
gutega ushatse kuvuga gutega mu rukundo bro kujya nyene babiririmba Ega ndumuhungu ndakomeye bibaho yego mugabo nibisanzwe nkakujya naho horo bigira nsi bisanzwe jewe ushaka niona man none kumenga ushaka guharira no kunda bazaramaze kumbona ushaka niona nkuko nawe utarambona mugabo nawe urabikora wavyebeye urabikora jewe oya uvyanse ndavyanse oya reka ndavyemera ndabikora baca bavuga ko nakumenda kumeyobe popo uraberewe kwanza bro thanks kandi bizisi ko tukuze ikiganiro Belix yababerewe Belix ubyitwaramwe gute kwanza bro bono uvuga sinzi kabanga ufise man ko kubegwa oya nibisanzwe n'umusombaye black akaba ari umu black ambaye black wera iki cyangwa afise ahantu aza kugenda mwijoro oya ngende n'amapapa era nambaye amapapa iki oya nimetekelezea sana asante nimependa kale umetubikisha hapa asante kabisa dere ku papa man papa iguza ngayo ivyo sinkunda kubivuga kubera ko papa turaziko 50,000 ariko bo urazi gituma ntakunda kubivuga 50,000 bo bivana naho umuntu asumira hari umuntu ashobora kuba arindira akagura ibirato biko birarengana mu ibarabara n'undi abisanga kwijabe canke mu isoko kanaka n'undi abisanga muri ville ntibabigura kumwe kandi bose baguze ikintu kimwe urumva nico tuma nakunda kubigaruka ko cyane bakozi ba Buja TV Obelix namusavye umwanya ati Obelix ndashaka kuze umwanya zo kuri kiganiro ati ndashaka umwanya wari wo wose lakini asubuhi siwezi mu gitondo sishobora Obelix kubera iki wanyansi mu gitondo bo mu gitondo na mu gitondo n'umwanya umuntu usanga nkatwe turabajene sivyo dushaka kwiruka nitwobeshwaho n'umuziki gusa urabizi mbe ko umuziki utashobora kubeshaho umuntu apana mu Burundi gusa no hanze ba Drake ba Jay-Z bande bajye bose barafite ibintu bakora ni juste gusa bubaka izina amajya azina barikoresha ibindi bintu umva natwe rero nk'abajene sinokubwira ngo nkora iki nobambeshe kandi umukristo sivyo mugabo umva nanje umwanya mu gitondo ndawuhebera ibindi bintu ego Obelix kubera iki yashimye gusora indirimbo na Masterland mu baririmbyi bose bo muri industry ushima gukorana na Masterland kubera iki bono vuga yuko kwanza Master n'umuririmvyi mwiza aririmba neza araproducer neza indirimbo hama kuvuga ko ari we aririmba neza kurusha abandi oya ndimo urumva ni intango turakoranye na Master muzokumva n'izindi nakoranye n'abandi ku mwaka nahise mugira ama featuring menshi mbega muri izo ndirimbo zizokora Oben nta mu rapper n'umwe muzokora bariho hari nizimaze guhera mfise no mu telefone mbwa nazo no kumvisha mugabo ande ya kamera ndatskumvisha Scott yabaze twiba mugabo arabakurije atugiye nzanga kandi Obelix ati numvise ko ari umuraperi manu kumurakorana indirimbo ngaha bo ngaha ariho muri Bantu Boy ariho tumaze gukorana hajya nyene muri studio ndiko mvuga studio apana umuririmbyi wahajya canke iki no ngaha bariho oya kwa Master nta uriho ariko ari makuru dufise nuko Obelix yoba afise igikogwa kandi ikibomb ariko aragirira ngaha anye kwa Bright n'umuraperi ngaha muri industry Buja Flavor bikora neza cyane Obelix nziko bitubwira Obelix bro Boston uvuga ndiko nkore ikibombe umvucumenga ni kimwe ni byinshi James byinshi jewe sonye ko ndacumva cyo ni atomiki ni byinshi gusikira no vuga je ndi mu bantu bamaze kwiyakira ninakora indirimbo ntivuzwe ku radio namba warujejwe kuyivuza ntuze bibaze ngo vyambawaje urumva ndagerageza mfuma nkora gake muga nkora ikintu ciza mvuze gukora ikintu ciza umva mbashatse kuvuga kugihera hasi yaba text yaba melody yaba beat ko Johnson ndetse ndayiheba nkagenda handi nico gituma no nsanga kwa Bright bakora neza cyane kandi no kubwira izo ndirimbo nakubwiye zose ariko arankorera nta nimwe ndiko ndariya niwe gusa yavuze urafise tanashaka ndabe ko hari step windi no gushikanako kandi ayimushimira cyane kandi Bright subwa mbere abikoze yamabikora no kubarindi baririmbyi benshi tuzi bo muri industry Buja Flavor twamenye kubera Bright no kuri Obelix ariko arabikora kandi turumva yuko yaramufashije mbega Obelix dacagaruka mu hahandi nyene uwo muririmbyi ninde mugira mukorera ico gikogwa
bo ntidukunze kuvuga cyane kazoza kuratse ko kazoza arakimana hashobora kugera ejo kumva natanze akanimero urumva ivyo bikorwa sinzi ko Bright yo bisohora ataruhusha nasize ndamuhaye kuko mu mico y'ikirundi turubaha abantu rabizi umva nce tumana ashobora kumuvuga Paul mama kuri mico yanyu mugabo umwanya uravuga kandi sango nivuha hashobora kugera indirimbo mukamenya twayikoranye na naka ego araze kumutubwira ariko je ndashobora gutatura muri babiri ni Fabulous canke B Face on the floor bo abona abarimvyi nemera cyane umva sinzi ko kubagirira promotion umuganda bemera cyane gusa nta numwe je nshobora kubwira muri uwo mwanya ariko nabantu respectinga cyane ni B Face ni B Face bro ivyo ni bikije je navyo nzima umugabo arashobora kubawe canke ntabewe ego chaka wa Fabulous canke ntabe Fabulous sivyo ego ariko ibikorwa biriyo ngaha ego cyane nizere ko Obelix agiye kuryohera abafana biwe si kuryohera abafana gusa mbeko mutaryohera aba boss nabo man boss nk'abaryohera nuko bikawusha boss bo baryohera gute ubura dushaka aba boss batwereke ikuntu tubaryohera ko mu miduga namanumva indirimbo yanje ndimwibarabara nkumva umuntu anciye ko aguruka ntamena lift ariko nkumva ko yumviza indirimbo yanje birababaje bro Obelix nk'umuntu aba boss turabakunda cyane umutima murabimuhindura ariko kandi vuba tugiye kubaryohera cyane vuba kwa kundi man abwa umwe Obelix rero tuya tumubaze kuvyerekeye amashure yaratubwiye ko yahejeje ariko tushaka kumbaza mbega bo arabona yuko kuvyo yigiye arabona ko azoronga akazi kuvyo yigiye bo nivyo bindi nguma ngaruka hahandi kazoza nakimana wendi bazi igihugu tubaye murakibona turi benshi nuko mbona corona itanguye kugabanya bamwe zaburaya dusenga imana gusa twe ntibagabanye ngahe iwacu turi benshi kandi abarundi turafite ingabirano umenga turaba polyvalent ukuntu dukora ibintu byinshi nko muziki ndiko ndakora je ntawo nize sinokubesha ngo nari byandi byo muri secondaire de same music warabyose bro peut-être bijya urumva ko rimwe amata man umve rero karaba kubwira obe oye majambo ngende bwira umusheri wawe je umbwiye ivyo ntakaje none guys obe ndamubeshe asante bega nikiye giciro kumbure obe ikeshi yo bamurondeye kugira bamutware muri concert obe asaba amafaranga ngana gute bone watsko da tuvugana inbox ama igituma tuvugana inbox kugira nyene umva ntitwa dushaka tubipublie ngo nanaka camenya nkorera ya ariko ni wanamba ufite diri uzoyamenya ukaba ufite diri ejo canke igihe ejo turavugana uzoyamenya urumva rero kuri uno mwanya obe ntakwiye kubimbwira ntaco bimaze urazi igituma ataco bimaze ivyo ndeka kwikubwira nkuko nanka kuvuga uburyo indirimbo iba yantwaye canke clip iba yantwaye hari umuntu ashobora kuguha akazi ugasanga amahera yagira guhe si menshi cyane nkuko atari make cyane bivanye na life urimo canke besoin ufise wari kuyatora akace yumvira none gasha umuntu akora clip miliyoni 5 ari indirimbo imwe je nkaba nashaka kumuha ibihumbi 700 aze muri concert Sukuri nava ntera amatelefone n'amabuye n'ibiki uraca usanga uramuciye intege kubera ugenda uravuga ngo kora clip miliyoni 10 iki no biga nkajya Obelix kurandigwa arabona ko hari ubuzima kweri muri music bona ubu n'ubuzima umva umaze kuronka kwanza ikintu kiguha abagenzi benshi ubutunzi bwa mbere uvuga ko ari abagenzi ukaronka ikintu kiguha umunezero muri wo kumva kuri gukora ibintu ubayemwo wenyene ubwawe wiyumvamo nta bundi butunzi busumba ubwo bro kurashobora kuba ufite amamiliyoni mu nzu atamahoro ugira ataswingi nimwe ufise bega Obelix munamuhaye miliyoni 10 yoza kuyibakoze iki jame yashira kuri table ndayabone hama ndakwereka ico ndayakoze ni uzoca ugaruka ufata iyo micro yawe nyene ubwira abantu yamahera yakojeje ibi n'ibi mugabo mu mwanya utarayampa ivyo bavyita ama illusion bro hari umuboss yakora dukurikirana hagiye bafise 10 million bayifuza ko yaha umuntu Obelix ahombe namba asaba kanimyo gusa muri bwa bumwe amatu yagega bari kure ntibayaga bro barabahenze Kobiza kumure Obelix abwira akajambo gatoyi abakunzi ba Buja TV abakunzi ba Obelix
sha ubwa mbere nwanza kubabwira kwanza ndi umufana wa Buja Hit ndabakurikirana cyane hamikini ndakunda ukuntu mukora ko kubakurikirana ntibikwiye sivyo ndakunda ukuntu mukora muritanga no vuga inguvu mukoresha cyangwa umwanya mukoresha sibwo buryo bwinjiza ariko tu buke bizoza ntimucike intege muri bwa umwe nyene kundi yama be music kuri Obelix abone kuri kigira umuziki uri kuratera intambwe ariko abaririmbyi nta ntambwe tuko turatera bro gute umva umuziki turagerageza kugira amahoshe tugakora ikintu ukumva ko umuntu yavuye kuri A yagiye kuri B sivyo ariko ku mufuko naho ugasanga yavuye kuri B aja kuri A uravyumva nawe mwibarabara je nta kintu kimbabaza nkiyo mpuye n'umuntu ukabona umuntu arandespectinga vyatari abona umenga ndumuntu muri umwanya cyangwa umva umenga uraryohewe ariko atacu ufise umva haguma hari akam cyangwa ukabona umuntu aragukengereye ko ari umusani peut-être yabonye abandi bafite comportement ziri bizarre kuntu ibintu vyuko usanga ara generalije mwese muri rusange tinogene ico kimwe n'ababandi aze babajiga man ndavyutse naca ndagutera umutwe ariko nibwaho right now muri industry Buja Flavor novuga twobaza Obelix atubwire hit song igiziki muri industry Buja Flavor right now novuga ati muri no industry unye hit song ni indirimbo ico kibazo kirananiye kwe ntayo mbona kabisa kuri umwanya ndagira kuvuga kamashu bro oya kamashu si hit jo kubesha nibibi ko kimbesha akamashu ntiyavugijwe nko yari kuvuzwa kubera ikino ni Obe je navyo nzima none bifira he Obe aho bifira vugisha kuri Obe bo kuri taji umunwa bro ukuri mu gifaransa bavuga toute la vérité n'est pas bonne à dire sivyo vuga ukuri sometimes kurakeneye mugabo tu ari ikintu ushobora kuvuga umuntu akiyumva canke akavyisangamo bo je sinota ishavugo kubamenyesha amakuru canke ku muziki wapfuye hose waririmbyi guhera ku bajournaliste iki wapfuye hose je dernièrement nashoboye kumva abamenyesha amakuru bashobora gufata umwanya ku radio akavuga ngo uyu muririmbyi ngo yakosora ngo yagira ngo indirimbo yarirenze cyane yego apana umwe navuze abamenyesha amakuru biganiro bigiye bitandukanye kandi ngagira uko indirimbo yarirenze kandi we mushikanye ngo hana ariko bagatumira n'aba DJ nabone akavuga ibintu vyuko nyene ngumva ngo bari byo barundi ntibazi gukora umuziki ngo gezweho ngo uri ku rwego ngo harama norme ngo badakurikiza ariko ndiko ndatangara cyane abamenyesha amakuru asigaye baririmba ndiko ndabavuga musigaye muririmba aba DJ musigaye muririmba ariko umuziki wanyu uri he kumenga namwe mumeze nk'itarajya kangaha urumva twiyoroshe dukundane muri bwa mwama dukora ico dutegerezwa gukora gusa ikintu ngendera ko je ni kimwe ico ntashoboye gukora ntikizombuza gukora ico nshoboye gukora ico adashoboye gukora ntikizombuza gukora ico nshoboye gukora ben merci ijoro ryiza yari Buja Hit TV twavuga yuko twabuguye gitumo Obelix umwanditsi w'indirimbo Kamashu on the mic yari Benny Bianca Camera Scott Professional tuzosubira inshallah niba bagiye kugira subscribe bye